ayo masengesho bayita maombi ya karatasi, mwinjira ahantu hama mukinjira niwinjirana impunzi. None uwo mupetitiro wowe bamwishe gute? Bamwishe gute? Muteze ko ikimazi ko nyene ati ngo tugutange ko ikimazi canke hari ibintu byabaye inyuma. Au fait nakubwiye uko mere yari ino i Bujumbura, hariya twari kumwe na vie cyane cyane ahibuvira mugabo we yafiriye Baraka, hama bari yaranjije kugira ngo babitrike, hama no kumuhamba baramuhamvye kuri bahita gute kuri podium, musi ya podium ya iyo sect n'uwo mupastor mbabare kumwita umupastor basi umuntu yararongoye abo bantu ngo uwo mu leader w'iyo sect. En fait ni yarafise abagore benshi n'abana biwe bari mu bagore biwe. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV. Chakinyamakuru cy'amakibazo arafisha muvuga muri industry ya Buja Flavor, the number one channel of this industry ya Buja Flavor. Nguko tubikora, reka tubanze dukingurukira Imana. Hama dusubira dukingura mu bakunzi ba Buja Hit TV. Right now ndi kumwe n'umuririmbyi novuga atanga ubutumwa cyane cyane mbushiye mu ndirimbo yitwa Dani. Ego meze neza cyane. Dani biseruko Dani jana murondeye kwera indirimbo yiwe nshasha. Yajya indirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa Waweza. Ego kandi merci. Indirimbo irajishe cyane Dani. Ni indirimbo ni wayifashije wenyine cyangwa rafise abandi bagufashije? Kuyimfasha mu buryo bwo kuyitegura yo kuyikora. Okay, hari abantu bamfashije. Ego ni jewe n'abandi bantu bamfashije. Ego donc hari abagenzi n'abandi. Aho ndiko ndavuga hari abamfashije muri côté audio, hariyo n'abamfashije muri côté visuel. Ego uravye ukuntu iki gikorwa gitegura abona yuko ibintu bimeze neza, ivyamwa abantu babikonze. Ego vraiment ibintu bimeze neza, ndashima Imana cyane kuri iki gikorwa vraiment. Ego nizere yuko nkuko uvyifuza, nizere ko uzoka mukora indirimbo nziza z'amakli video tuzazohereza kuri nyene Dani. Ya ni nayo mpamvu natevye gusohora clip yanje ya mbere. Ego je ncangira ncamba interesse kugira kwanza Dani kwanza aje muri uwo mwuko guza arakorera Imana mu kuyikorera indirimbo nziza. Ni giki cyabaye Dani? Kuko na je ndavyifuza ko zokakira gakiza, ariko sasa nimekosa njia kaka yangu. Sasa igikwa vizuri ukatubwira uko vyagenze Dani. Donc uko vyagenze kugira ngo nangure uwo mwuga tusa. Okay, je sinakuze nk'ijicwe, nakuriye muri famille, nisanze muri famille iri mu yindi secte sinoyita église, mu yindi secte itari donc itameze neza muri niveau spirituel. Kubera iki? Kubera iyo secte yari ifise navuga gute amafaso yo gusenga, amafaso yo kwadora atari biblique. Donc yari novuga yari ibintu biri diabolique. Ya rero urumva plus umuntu uri mu umengo abavuga mu Kirundi neza ngo ibanga ryo kwemera nagatangasa siko. Ça veut dire parce que twari muri foi imwe iteye ubwoba, ari ibindi bintu twagiye turagira biri diabolique, mugabo tukibaza yuko turiko turakorera Imana, kumbe abarongozi b'iyo secte bo barazi ukuri aho bariko baratujana, uravyumva. Donc depuis navutse muri 91, navukiye Goma muri Congo. Navutse nisanze muri iyo secte. Hama nakuriye Uvira Baraka benshi bahita Bubembe. Niho nabigiriye navuga gute nasengera cyane muri iyo secte. Hama najino aha i Burundi 2004
aho hose sinari nakiriye umwami Yesu mugabo abavyeyi banje bobo bari bamaze kumwakira kuko babino hamaje hariya naba kwa grand-mère wanje ego so pourquoi mvuga ko vyari diabolique parce que mu ncamake urabona bavuze ngo Sainte Seine basi muri église Sainte Seine canke muri katolika bavuga gute Eucharistia okay muri yo secte bavuze Sainte Seine je nigeze kubigira donc aho uwo murongozi w'iyo secte yikura donc yafata urushinge donc serenge akikuramwo amaraso akayashira mu kiboro kiraho hama akabaha mwese novuga aba membre bamukurikira ego yafata amaraso yiwe akashira mu kirawuri kujya bafata abakatolika bagira umuvinyu bagaca bawusangiza we ya pasteur uwo pasteur yatanga amaraso ego hama après ça donc ukanywa hama no kwizera kwinshi aha washa mwijuru ego mugabo par la grâce de Dieu naciye numva muri jewe ko nshaka kuja muri vacances ku bavyeyi kuko abavyeyi bo bari bamaze kuva muri yo secte kuva kera babwira na famille yuko bikwiye yuko bavayo uravyumva bikwiye yuko bavayo kugira ngo donc ntibazokwicuze après ego hama mugabo barabangira barabatuka ahubwo batangura kubabwira ko ari bo abarozi abantu bo muri église wasengeramo muri Goma batangiye kuvuga ko muri Goma ni reka tuvite Sud Kivu basi ego Uvira Baraka yari no ngaha gusa nuko iyo église iri ngaha mu Burundi ego cyane ngaha mu Burundi ego cyane gose ego na bamwe bo muri yo secte turacabonana kandi baracabirimwo n'ubu ego baracanywa amaraso y'umupasiteri wabo oya sivyo gusa n'ibindi bimeze gute Dani mvuge gute ibindi bimeze gute donc baragera muri mu gwego en fait jewe sinari bwabikore mugabo bari bageze mu gwego yuko kugira ngo basenge ngo binjire deep donc mwinjira ahantu ayo masengesho bayita maombi ya Caritas mwinjira ahantu hama mukinjira niwinjira ni impunzi mwinjira muri gusa bakinjira bari gusa nimba mubonana na tantine wawe nimba mubonana na oncle nimba ivyo birabara umenga ubwenge buba bugiye uravyumva donc après ivyo ariyo n'ibindi donc ni soirée ndende parce que nous mon pasteur mbabarire kumwita umupasiteri basi umuntu yararongoye abo bantu ngo uwo mu leader w'iyo secte en fait ni yarafise abagore benshi n'abana biwe bari mu bagore biwe ça veut dire yaravyara umwana akwijije imyaka ingahe agaca muvyaza umupasiteri yaravyara umwana yamaze gukura akagera mu gihe ivyo kuvyara ari umukobwa agaca mubera umugore ego agaca mubera umugore hama uwo mwana avuka kuri uwo mwana wiwe baca bamwita ngo ni nyota ya inyenyeri ya yarahize ni atana so niyo mpamvu uno munsi ubonye ndirimvye ngo waweza kuokoa, waweza kubadilisha, waweza kusaidia mtu. Je sais ce que je parle. Mbanzi aho Yesu yankuye, ego ni benshi abagenzi banje
bakiriyo n'abandi babishe parce que ni na secte diabolique itera imbere idatanze amaraso amasacrifice imazi même n'umu petite sœur wanje yafiriye hariya petite sœur baramwishe nawe nyene direct umu petite sœur direct so donc umu petite sœur akurikirana n'umu frère arimba muri SMS frère wawe wavuza base yitwa Ebenga none umu petite sœur wawe bamwishe gute bamwishe gute muteze ko kimazi ko nyene ati ngo tugutange ko kimazi canke hari ibintu byabaye inyuma au fait nakubwiye uko mere yari ino i Bujumbura hariya twari kumwe na vie cyane ahibuvira mugabo we yafiriye Baraka hama bari yaranjije kugira ngo babitrike hama no kumuhamba baramuhamvye kuri bahita gute kuri podium musi ya podium ya iyo secte c'est trop catastrophique. Oui, c'est pourquoi reka mprofite yo nakaryo ko kubwira bariko baradukurikirana ushobora kuri uri mu bintu mu kwizera nyene utazi ivyari byo udatahura kumbure uri mu babita baki basenga shetani Illuminati sinzi uri mu bintu kumbure wewe mu mutima ushaka kubivamwo mugabo ntuzi ingene wo bivamwo ntuzi parti yihe wotanguriraho canke ugatinya parce que muri iyo secte uvuyeyo barakurondeza ishinge icyo nico kibazo nana ngira ndakubaza kuno ndiko tuzi yuko abantu bagira ibintu nk'ibi izo nshengero baravuga ko zibaho c'est comme bagira nkamwe vya Illuminati les Freemason bagira nk'ivyo domaine nk'ivyo nyene tuzi yuko ubivuyemwo batareka ku iyo pio igenda uko nyene batareka ko umuntu agenda uko nyene barakurondera bakakwica kugira ngo ibanga ryabo ntuzogende urivuge ahandi canke umva ubamara amaze we vyagenze gute barakuretse abavyeyi baba bivuyemwo gute barabaretse vyagenze gute au fait barabarondeye so mugabo reka meze kubwira uwo muntu ariko aradukorera okay nashaka juste kumubwira uwo muntu nimba ari wewe uri kurankurikirana ubu Yesu arashoboye même si ubona ko bigoye kubiva mu kumbure utinya ko uwo muntu yakwinisiye muri ivyo bintu ashobora kukwica canke ego nutinye Yesu arashoboye byose bogira kuri wewe ntivyogira ububasha nimba wizera Kristo niwe ashoboye kubarusha ego niyo mpamvu uwo muririmbyi wo muri Kongo yaririmbye ngo bongangana nzambe ça veut dire ngo uburozi bw'Imana donc yaririmbye muri sense yo kuvuga ubushobozi bw'Imana n'uburozi buruta burundi burozi uravyumva ego so ingo kwa Yesu arabishoboye ndishiri yuko ubivuyemwo utazokwicuza ego arashoboye bya bindi byose wibaza ko kumbure wobikura mu tuntu bakwambika ngo uto tuntu nitwo tukuproteja kumbure sinzi ivyo vyose ni bifisi kimazi ivyo byose baraguhenda gusa ego baraguhenda gusa ingo kwa Yesu arakubohora so rero wari kurambaza baturetse gute okay au fait abavyeyi barabarondeye kandi cyane gose ariyo n'igihe bagira ama incantation bari hariya kugira ngo bapfe bari ino urazi ibintu biri spirituel nuko biba bimeze umuntu ashobora kugira incantation ari ngaha i Bujumbura kugira ngo yice umuntu ari sinzi New York bigakunda umuntu ari ngaha i Bujumbura akagerageza kwica umuntu ari New York uburozi akaba umurungikira agapfa uburozi burusha connection internet kwiruka
donc ni guklika kuri valide gusa abapfuye. mu Burundi ashobora kwica umuntu ari muri Congo kandi batari kumwe. Très bien cyane. Ni nkuko nyene umuntu ari ngaha mu Burundi ashobora gusengera uri muri Congo agakira. Yeah, c'est pourquoi twebwe nk'abaririmbyi aba artiste ba gospel irakuvuga pouvoir ya Kristo, kuko satani agira copier coller mugabo mu yindi nzira, parce que tuzi yuko mu vy'Imana ushobora gusengera umuntu ari ngaha ari hariya agakira, uri ngaha nawe agaca bikopya, ushobora kwica, ushobora gutera indwara umuntu ari Amerika. Ego bivana nawe na etat d'esprit abarimwo, ni giki kimurimwo. Rero ari muri yegere basha kumbure nawe bishobora kumuhitana. Yeah. So barashoboye kubigira, papa akagira ama accident, barashoboye donc guha uburozi, oya aussi no guha uburozi, guha amasumu mama wanje bikanka, nuko donc bica birahera barabire bati abantu batunanye tubareke. Ewe mu nzira yo gusenga byose birashoboka. Ça veut dire quoi? Dufise ibakwe nuko muri famille, donc Imana iratwibira amabanga, ari igihe tubwira ngo muri iyi minsi musenge, ari abantu bariko barabarondera, tugaca tujya ku mavi tugasenga. Ari igihe itubwira ngo muri no minsi mugume ngaha, turaguma. Donc ariyo discipline dufise muri famille, basha Imana ivuze A turiyaranja tugire A, B ni B, parce que turi sur n'Imana yadukuye aho hantu. Kuko yataba Imana sinzi uno munsi ahantu toba turi, naho toba turi duhari mugabo muri vya bindi. Kumbure question ihari gusa ni upfuye ubunyene wojahe. Upfuye ubunyene je ndi nka David wojahe. Ego c'est ça, nico kiri important cyane. N'abantu bariko baradukurikirana, upfuye ubunyene wojahe, nico kintu cyo kwiyumvira umwanya wose. So nuko naya Dani iragishe kumviriza ko bure ndacafise ibibazo byinshi nkene kumubaza, ariko ntaco kumbure tuzura wundi mwanya mwiza hama tugira ikiganiro gikwiye ciyo nahe yawe Dani, sivyo none? Yeah, nta kibazo, merci bose. Hama Dani je novuga ngerageza nsigura abantu murumva ariko ni kirundi ca Dani ni ca kirundi ca kidafisa max kumbure y'abarundi akwiye kuko turumva ko kirundi nico wiginga Dani. Yeah, au fait ikirundi canje ni kiri muri niveau yo hejuru, abantu bakiri muri maternelle secondaire nibo gitahura, iki wanje kiri muri niveau master, doctor muri ni kaminuza. Yeah, donc nkunda Kirundi, nkunda Abarundi, nkunda Uburundi. C'est pourquoi nawe uzombona ndirimba ngo nkunda Uburundi nibize bigutangaza. Natanguye guciga 2004, naho ntarakimenya. C'est pourquoi ndiko ndabikora muri emission n'ahandi kugira ngo ndakimenye neza. Nizere ko bizogenda neza Dani. Cyane gose. Dani ko tuzi ko abaririmbyi kenshi muririmba gospel, dusubire kwanza kwa music gatowe muririmba gospel muri mu butumwa, nta muririmbi abashaka kuririmba gospel atabazi kuvuza instrument. Ndibaza urafise instrument muri zigenzi mazo simuvuza gicurangisho ubuzi kuvuza Dani. Ego piano, batterie, izo nzi kuvuza neza, naho bohamagara abandi bose nkaba ndi fier yo kukivuza. Hariyo percussion, donc percussion donc ni instrument imwe mu instrument showe kuvuza, naho boma 20 minutes ndi kuri stage jenyene no ivuza. Iyo nayo mu gifuza mu gifaransa mu kirundi bayita gute? Percussion. Kameze gute basi? Ingoma y'agashara. Wambaye ubuntu bw'ubushanga kariko aravuga ngo oya ingoma nyene bavuza n'amaboko.
Zango musanga bavuza n'amaboko usanga ari nyinshi nka zitatu canke zibiri ya ibintu nyene rero biri très culturel karanga by'akaranga nkunda ibintu by'akaranga pe cyane cyane ka Afrika muri Afrika pana karanga k'abazungu akaranga k'abanyafrika ivyo je nkunda kuvuza yego nuko Amadani ko tuzi yuko n'indirimbo yawe tuyumvise neza iba n'indirimbo igenda bukebuke waweza inenda pole pole ya hama sinari bwaheze instrument ya kabiri aravuze indi ya kabiri uvuza yego niyo navugije muri video muri waweza muri video ni instrument nakoze je nyene instrument ivuga nka saxophone yego instrument ivuga nka saxophone yitwa Uhuru Saxo yego wayikoze instrument cyenda itazira izina ryanje instrument yawe wakoze yego igicurangisho Dani yakoze go kimeze gute raba video igicurangisho kimeze gute ndakire ukibona igicurangisho abandi bantu batigeze bakora cyakoze Dani basha cyakoze Dani ukibonanye ubundi abakoporoye urabona ko kizogira icyo cyunguye muri music cyane cyane muri monde ya gospel yego cyane gose kiri muri bimwe byatumye indirimbo yawe yoha cyane si jeje maze ukivuza ndakivuza no muri ujya mugwi nakubwira ko nkoreramwo Afro Talent narakivugije aussi muri studio indirimbo ya Bernice de Bell yitwa Rwagasore kajya kansima gatangura ni jewe nakavugije donc novuga gute novuga yuko un jour bizogenda neza gose kazokuzura ahantu hose wagakoze kugira ngo gakore muri iyo nzira yo guteza imbere ijambo ry'Imana cyangwa wakoze kugira ngo ukarongwemo amahera en fait nika nyinshi mugabo ubwa mbere nagakoze muri we yo kuvuga na instrument abantu bamenyereye nzi kuvuza neza kuko muri eglise utuntu nyene twa simple utupiano ndacisha ko sinzi umugabo ndamvuza musicien proprement adahari mugabo donc iki wanje naje nshobora kwigisha ubundi rero nkamwereka abavuzuku ya fatuku c'est ça kimeze nka guitare cyane kimeze nka ndacyambaye ngaha donc kimeze nka bavuzuku none gitare kimeze Amadani je ndafise byinshi ndashaka kubaza ndabona muri clip ndabonamwe manager wa SMS relationship ihari ni ya okay manager wa SMS avuze Dative Uwimana Miss Dative okay Miss Dative Uwimana ni icyambere turaririmbana nahora ndamurongoye muri chorale yitwa Maserafi kuri eglise twarakuranye icya kabiri yagiye kumanaginga nubu kwanza turaririmbana muri team ya Present Worship muri eglise asanzwe ari coordinatrice wa team je nkaba umuconseiller wa team ça veut dire ko turabagenzi kandi c'est ça kandi ibikorwa byinshi ukora muri ku ego hama numwe mu bantu bashigikira ibintu vyanje ego kumbure jewe ndacafise byinshi ariko reka dusa n'abasozera ikiganiro ariko ninasubira kandi gutumira Dani tuzobaza byinshi hama atubwire byinshi kubyerekeye music hama nizere ko ari indirimbo vuba uzoshobora Dani ego atagihindutse ndibaza muri trimestre iyi trimestre ya mbere nyene turimwo après iyi trimestre kumbura ari ikindi kintu
kizoza kiri show kizoza ari show kandi kizoza na video go cyane urakoze cyane Dani ego dusize ikiganiro kumbure nigiki wotumirira abantu kumbure baze muri iyo nzira nziza idutwara mu ijuru muri iyo nzira nziza yo kuvuga ubutumwa nigiki ubwira umuntu kugira ngo bimufashe atahura ijambo ry'Imana. Okay, ikintu nobwira uri karadukurikirana ube uri umukirisu canke uri utarakira umwami Yesu, ikintu gusa novuga nuko nta kintu ciza nko kubaho wakomplisa mission yakuzanye ngaha kwisi. Murambwira abantu benshi iyo ufise kumbure umwana hama ukamutuma imbombo we akaza azanye umufuko w'amabuye kandi arushe mama nazanye umufuko w'amabuye umumama kumbure yomuha n'ikofi we nagutumye imbombo uzanye umufuko w'amabuye ndawukoze iki uravyumva. Donc muri sense yuko ari ikintu Imana yateretse muri wewe kandi ciza, reka kwifisha gikore jako ugikore jako ugishikeko ivyo bintu biri muri wewe bisohore, isi irabikeneye. Ego bishirero mu nzira nziza, akira umwami Yesu nimba utaramwakira hama akwereka inzira nziza bobijanamwo. Ni nayo guhimbaza nyakuri. Gute uguhimbaza nyakuri si ukuririmba gusa, yego no kuvuga ubutumwa na wewe kumbure ibi uri kuragira nimba ubigira muri sense yo guhesha Imana icyubahiro. Ça c'est un acte d'adoration. Uravyumva? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ivyo dukora vyose tubikore kubw'icyubahiro c'Imana. Ego nivyo novuga. Hama akandi gusa no kwibagira nuko boja kunshigikira bakaja kuri chaîne YouTube. Kumbure inkunye nagira ncinda bimuga ati mbe gute abantu bakeneye gukurikirana ibikorwa vya Dani bo bisanga he? Kumbure kuri YouTube yiwe yitwa gute, Instagram yiwe yitwa gute, page Facebook yiwe yitwa gute, Twitter zitwa gute? Ego YouTube yanje, Facebook yanje, Instagram yanje byose bitwa cyo kimwe, Dani Stone Uhuru. Donc Dani na N zibiri na Y, Stone uheza na E, Stone nyene yibuye, hama na Uhuru nka Uhuru Kenyatta. Ego kandi izina rya family bati ego urakoze kandi Dani. Ego merci beaucoup. Kumbure rero mwabyumvise nuvuga ko igenero cyari kiryoshe bagati ngo akaryoshe ni baramwitama ariko ntacyo zosubira kandi murondere Dani aduhe kuri kose kuvyerekeye yana hiko turumva yuko ni vyinshi atashitse kutubwira muri kino kiganiro. Urumva kuno munsi twari dufise imvo yo kumubaza kuvyerekeye indirimbo yiwe ariko twashitse kugacishamo kuko niho bishikamo byo kuririmba ubutumwa bw'Imana, avuga ubutumwa hama atagize ivyo byatumye abijamwe nje kitumwa twashitse ko tubivuga hama vyinshi. Rero nababwira yuko mwoja kuri YouTube channel ya Dani mukagira subscribe, mugaca mugenda kuri Instagram na page Facebook yiwe yababwiye aho kuno zitwa hama mutibagira kandi kugira subscribe kuri YouTube channel ya Buja Hit TV. On the mic ya Beni, behind camera ya CK Professional. Bye.